ndakubwiye inshuro nyinshi ko nkeneye divorce ariko sinzi ikintu uri kurakora ushaka iki sheri ndakubaza ni iki wumva ariko wibuke ko ndagukunda wamburanye iki nkora ikibazo stop icyo nkeneye ni divorce ikuranyura wibuke ko ndagukunda ariko sheri wibuke ko ndagukunda nkeneye divorce ikuranyura hama dede gukunda navyo genda ukunde nyoko kuko ushaka kuzika mu gahinda uyu mugore sisa yandi makuru gute none ameze neza cyane shaka byiza kweli biraboneka ko umeze neza abo niko gusaba byose muri korera tasha ibintu n'ibibazo aho ubona no ngaha mu rugo si ibintu bimeze neza biraboneka urabinaze kuri kubaza abasha kumenya ko warahindutse sikuhinda karagusasha aho ubona mw'uru rugo ibintu byarabaye nabi umugore tubanye nabi aguma nsaba amadivorce iki sinzi cyabaye mbese ngomba no gutanga umutwaro kuko ntacyo nakora inshingano z'umugabo zose ndazikora byose ndetse nta n'ikintu namwiye kandi arabizi ko ndamukunda pe nkaguma nsaba divorce none uriko uramwumviriza ngo afite ikibazo nyabaki ndamubwiye ko ndamukunda ngo Jesse nigeze ndagukunda ngo je nshaka divorce nta kintu kizima nyereka cyotuma haba divorce aho ubona ndarushe nguzi ikigega mana kweli karibu karibu ndiko ndarota cane habaye ubwo boshi bwawe ndakuramutse bigende gute namye ndakubwira wo kuri ndaya kuri umugabo utabumbwana kamwe n'umushitsi kwe hari n'umushitsi sivyo uzana wananiwe n'ugenda kubatwara hariyo bahora batwara ubazanye n'umpunzi wanje ubazanye no ngaha urashobora kunyumviriza wait sibe ndiko ndavugisha jewe ico nkeneye kuri wewe ngira urakizi bandanye sinkeneye kunyita ngaho nuko waje ko ntamuzi wanje ntabizi akushinga ntabyutsi wewe wabyibagiye n'ukuri je nawe ngenda kubaza nihe wabonye umwana w'umukobwa agenda kuramutsa umugabo yubatse afite umugabo n'ishuri wayibonye atari uburaya bwanyu narambiwe akushinga ndakubwiye nti unamunsi nije nawe nkeneye bose ubaho umushitsi basi hama ni mubandi ndi mwarimu kuko je n'amagisha mwarimu ndaguherekeze ngume nk'uyu muriro nta kundi baby boo, time is rushing. Nashaka ndakubaza je nagutumye ngeze he be ntugire ikibazo pasiporo nzoyironka mu nzira yorangiye kubashoboye kumwereza wow ibaza ko gereza ukanyarutsa kubera ko je bya visa ndi encore de processus bisa n'ibyahise then you must try hardly keza kubikora n'ingoga kugira ngo tugenda kubera ko dans des semaines we gonna move umva ko ari desomene yo kugenda nanje bampaye porogaramu yo mu isomero ndabizi neza ko bazamaze ku mapasiporo ntugire ikibazo na kimwe rero wow cheers bu nikuri kumusa neza ndiko ndibaza nitwashika Dallas ukuntu bizoba bimeze refreshe zari tose ya nanje arigenda ndavyumvira cyane ndabona yuko bimeze neza kandi ndagushimira cyane
jene kabyinshi kugira ngo ceputse ngaruka shusha gusanja nta bintu birebye ntubizi wowe turazinanye cyane ndazi ko ufite amamapu menshi wese ndakubwira Dan amereye nabi gute rero ico n'umurango amanyandikira ni ukuvuga ashaka ko tuvyihutisha umugabo nawe yase ku madivorce hewe nabuze ico nkora nico ndeka umugabo ndagerageza kumwinginga shaka ni ukuri tugiye divorce amajeni bane na Dan muganya nk'ibi sinkaho linda ndakwingenza ntimitwe ntuzimitwe yanabikora ibyo nakoze byose byose ni zero sinkaho abagabo basigaye bizanisha ibintu by'inkunda ubu ni gukora ibyunguka ahantu urubonye bitagenda neza urava aho mukigira ngutu uri umuntu muzima umukobwa w'umunyamunji unanirwa kosha umugabo ngo aguhe divorce kujya washoboye kubikora mukagira leta civile gerageza ibyo bwose ushoboye kugira ngo aguhe divorce mani ntuhushe dani mani diaspora ufite amafaranga ntajya linda reka ndakubwire ikintu kindi ujya mukobwa nk'aho kuri eglise hewe yaraje muhira ndigira nkuko ntamuzi bien ndamusanga n'umugabo ndamwambika ibara ndamwita ko ari indaya kugira ngo se nyine ndonke ikintu nyine notugira ko numve nyine ko ikintu kiremereye umugabo nawe uramuzi niba baramumbuye ko niba bamuhaye imiti kugira ngo tugumane je nawe ni ukuri kw'Imana Linda ndarushe ijo n'umurango aho tusanga cyane afukanya kimbarira kizi nacyo nyine kishemereye mu cumba ni induru ndamubwira ikintu ntashobora gucumva please ngufasha no kubona je ngabwira ngo ushobora kumenya none umbi ikintu gifadika umva kibe nk'ibombe ngipure amajenti dani wanje ndamutahira shaka kumugura sha amafaranga maisha uziko rusukunye cyo bigenza urabona rero ibyo byose twara dukora mu ibanga gusohoka mubesha ko tanywa inzoga ushyire ku mugaragaro utahe waborewe ibyo umutayire ko mwijoro botike umva mbira ngahano ngenda nabaye nagize ndakubwije ukuri yasuye umugabo nubwo yubaho yumvise kugendana n'undi muhungu yumvise nubwo tumereka kugendana n'undi yumvise utaha ijoro abandi utaha ijoro atatangwa kema kugendana n'abandi kana n'ukugeza ategereza kujya kwaka hamwe avuga ati ubwo nitayeho ntiginjiye canye niho wundi isanzwe nzi reka tujye inzoga nanze cyane reka ngato kugenda gufasha imiganda ibintu byose ikanzu nyibagiye dola wewe turagufata cyane rero turabizi kiramadolare konti andola mbabarire cyane urabona ko kuva ngishika tutigeze turonka akanya ngo tuganire rero nashaka uno munsi kugira ngo tugire chance then urabona yuko ubuzima buguma bugora sana rero nshaka gutangura business yo kudandaza imiduka nk'umugenzi twakuranye tuzinanye nashaka tugifashanya ndayirangura ndayirungika hama nawe uyindandariza uvyumva gute it's okay or it's not okay icyo kintu uzi ko ari cyo urabona ko ubuzima bwagoranye ngaha mu Burundi cyane tujya turiko turakora iyo ni business nziza kandi yunguka yes nta mpamvu ni murabizi uri mu frere kandi aho naje uriko uraneza imbere kuko warungitse nasohora c'est bon urabona kandi kinjira cyo ndumva icyo kweri refresh tugikorera ko ahubwo cheers biko yagenda neza akodani naho turiko turaganira mfite ibibazo mu rugo muri famiye ibibazo wabuze amahera kuri iyi nzu ni umwana arwaye habaye ikihe kibazo je suis ici pour répondre à ta problème mona kijanye n'amahera ngira namba urabizi ya business yanje n'ubu ndacyayakora amahera ni bon ingorane mfise banza usome ndabona yuko utameze neza amahoro mu mutima banza usome kuko gusa abagenzi bicu bamara yes cye mu rugo hari umuriro what hari umuriro umugore masaba divorce akatondo divorce umugoroba divorce après ntashe umwanya wose divorce ntacyo nakora ntagira mugabo fiance pe ndumva bitoroshe cyane ariko nibaze yuko bizogenda neza
buriya na jewe ndi mu rukundo ndi mu rukundo hariho umumome yantwaye umutima apuro mu manta ofisi ariko kandi nifuza yuko tuca tugenda tujaye tuzoba Dallas nifuza yuko dans des semaines 2 weeks ago tuzoba tugenda tujaye Dan yes suraka ibintu byitondera kwiyo decision wafashe so rabe no approval nakuye no my friend it doesn't matter muko umumome wanje ndamwizeye gose umwana mico myiza twarakuranye ndamuzi kuva de 0 à 100 de A à Z it means what it means that culture yiwe ndayizi rero aho ntugire ikibazo no problem yes muri fresh kweje ndo muze mugira ukugisha nyene ako nawe je umva ko cyo gusenge nuko gusengerwa gusa nini yaje ikintu nifuza nuko kuko no business next week nzokurungikira amaformality yose akenewe donc next week nzokuzanira amaformality impapuro zose zisabwa kubera ko nzoza ndagira dédouanement ni kuvuga zizova Japan zishikira Dubai zive Dubai zishikira Dar es Salaam hanyuma zishike mu Burundi nico gituma nasho two tubiganira rero wewe kwidisponibiliza next week ngaguha amadokima ibisigaye navyo restore contact I will be there for you and I will do everything for you. Thank you, my friend. Yeah, so English is my language. They are in America and US, you speak English, and then maybe you must try because we're gonna exchange. So, thank you very much. I'll turn back. Okay. Ladies, ndakumva nizere ko ikintu cakuzanye ngaho kizi. none ubona ko noza atacunze ngaha ndakizi Nzi kubikora n'ubuseye n'ibirenze. ukira kumpimba umpaye amafaranga se tu Amafaranga nta kibazo. Kandi nabikora neza. yego Ndaza kukongera. Handi uvuga ati eko vraiment nahuye n'umuntu arikora amafaranga. je nta ngorane gusa je mvuye ngaha nze gusanga message mu ntuzi muri telefone Ikibazo Nta kibazo. ntukigorane. Ko kuri jewe ani vraiment. merci Kagutembe neza. Gachiyas. Kumengaraje. Tugira twinjire muri game neza. Nta kibazo. Reka nanje. Eko biti. ako vraiment ibi ni biki Ibyo utari kurabona ni biki kandi gusubiramo na bikureke neza. naho noba nihangana hari ibintu atavyo kwihangana sindi honte wamfanya friend Ibyo biragusha. Ibyo wankorewe bingana gute? Bingana gute? Nta mukobwa nagusanganye ngaho. ujya nuwo muri eglise Okay. uranamuzi It's okay. Nanje no ku kazi. umviriza we mugabo wumva wikunda We ubitware bukebuke s'il vous plaît. Ubitware bukebuke. Ntwara bukebuke. mbega dayimoni iri mw'iyi nzu umviriza wumva wikunda inje toka ibi ni biki friend Uranyirukanye mushitsi? Uramwirukanye sivyo? Nagusabye inshuro nyinshi umpe divorce. Mama horo rero. Impa mahoro nkore icyo Ibuka wazi. nshaka. ibuka isezerano wibuke n'urukundo Urukundo ndaruta. No rujya ngo ndashonje. urekane navyo urekane navyo nivyo gusambura Naguhaye amakuru genda usangore ntabwo. none ntumuzi si wo kuri eglise ntawuzi Nanje n'umukorera. Hama ikindi naco. Nkeneye divorce atari uko amahoro. ibuka ko ndagukunda nsezerano none iyi dayimoni se kwa ni mwebwe nukuri ni mwiza hari ibintu adakoreka agateka makuru y'imyaka
nukuri ni meza nkabona mwarankeza oya shabuji mwanya uragoye urabona ubuzi reka vugisha ukuri icyo washaka warakirose aya ariko aramburira ibibazo nawe mugenzi wiwe ntabyo nta kintu na kimwe kuri nzi basi ntubizi urya mugore urabizi kandi urukundo ndamukunda urabizi nawe ndabizi n'ukuri ukuntu wamwigishije kuva tukiva ruguru ukaza uramufasha no kuriha inzu igice kiba akaba ariwe umurihira agaheza amashuri ubu rero ubu ibintu ariko arigira umuntu mvangiza isoni zo kubwira ndagize isoni zo kubikubwira ndazi ukuntu abagabo bameze aho usanga ugomba kumwihinduka nimba wabonye tundi dukobwa dusa neza aho usanga ugomba kumwihinduka jya w'abagabo b'ubusi ndabizera urabona Linda ujya mukobwa ndamukunda kandi urabizi nawe ariko ibintu ariko arakora kudashaka kubivuga nibiko ariko arakora tobora urabona umwanya wose je ntacyo nakora ntako ntagerageza mu kumwereka urukundo ikintu cyose cyaba yipfuza cyose byose kudozero azera nta kimwe mukora mugabo ubu ubunye n'umuriro bashaka divorce n'ubusinzi nahize icyo nokora nawe divorce nje nari narabibonye ujya mukobwa ntashaka kubaka kuko utambwiye hariho amakuru menshi utazi ben n'ubu unyubu tuvugana haga nase kukubwira nkavuga ati sinorivuga sinorimena kubera ko arabagenzi namubwira umugabo we ko mbonza mukunda cyane yohava acha yibaza ko ndiko ndabateranya camitamo kurya umuntu ndafata kandi agashira mu mufuko nza ndirabishiriza amaso mpezagize ingohe ben ahora azana abagabo ngaha mu igeto yanje aha nyene bakaryamana nawe urabizi jewe nibereye muri buno buzima ampaye ibihumbi 10 nukurinde bambwiye babuze ndamuha 5 bene nimba utazi gushobora akazi nawe ugenda wisubireko umugore wawe ko arasigaye afise n'umufuzi hano umwe gusa Linda umukobwa akunda nyene ivyo vyarabaye akora indoro umwana kubera kutanyiriye n'akabanga oya sinari kukubwira n'abanisese agafu sinasubira kuronkana urazi ko ataho ndima ahubwo bene ndakwinginze nukuri genda kwinginze ababipfa n'ababisangiye bene ntucire hasi ngo unyicire mu isoko ry'ubufu wowe kuri umugenzi wiwe nkora iki jewe nakubwiye icyo gukora divorce muvana divorce n'urukundo ndamukunda ntabyumvise abonye ben ntibibone uwo mubiri wawe ugegendana n'umugabo uwo ari we wese abonye aryamana na buri mugabo wose amaze kubona hariya mu minsi mike haje wo kuzanira umugera ntubaze ngo umugera uzo guti kandi ben jewe amaze kuvuga ngo kumota sida umuntu amaze kumuje kumota sida jewe ndabazi urabizi jewe ko asha hariya hose jewe abantu ndababonye ndavuga ati uyu muntu amaze kumota sida sida iri kwirakwegereza je nabikubari ugomba umve n'ukuri kw'Imana sawa shaka Uwusambura urwiwe bamutiza umuhoro none nkaho byo kuhanuza ibiki kwirirwa muratera stress muzuzo umutwe w'umuntu ego kweri jewe nsigaye ngaha mu geto nawe aje mu rugo ngo amaguda mushigikire ngo mubabarire ariko arisamburira muribaza ibitanda bandabahiye nariko mumuje zovuga uko ngomvye nta numwe azofata nta numwe n'intebe yanjye nagoye kuko ndatanancorera sentimire gusa kubyibuha gusa amadeni wababona ukamukoza mu bisamo bwabo urashaka kugenda udafise amahera ndabona bari baranyuma ingo ndakwereka Amagaraje. cyane
ibyo wasaze singibi. Wow! Bravo! Ubona rero kubayo umugabo nyamugabo. Ibi nibyo nama ndagusaba ijoro mura. Ndagushimiye cyane bro. Hama nta mutungo n'umwe wowe nkeneye bimwe byo kugabura ngo dushemo kubiri. Ntabyo ndamusabye. Sinyamukurundi. Okay. Tugira ikibazo ndasinya. Kuko nibyo nari ngene mu buzima bwanjye. Thank you. Tusigare hano amahoro. Nanjye yongeye. Baby, you know I love you. This is our time. Silver, urashobora kumanda tukuza. Okay, feel free. Ariko nashaka tuganire. Usanzwe urabona ko hasigaye indwi kugira ngo uce tugende. Nashaka tuzomare 2 mois, bien 6 mois hariya, hanyuma tugira processus yo kugaruka kugira ngo tugire mariage muhira iwacu bakumenye muri wacu nanje bamenye muri wanyu. Again hariho business nshaka gukora nka my wife nkiza kubwira ndifuza yuko nca ntangura business yo kudandaza imiduga ndayirangura iva Japan ija muri Dubai za Tanzania hamishike mu Burundi. Rero nashaka kugira ngo ngende ndagupresence umugenzi wanje ndamwizeye gose kugira ngo tuzofashanya abari bandandaza iyo miduga. Nibaza yuko ari mu nzira. Yes. Tucyumvira cyumvira cyiza cyane. Kuko niho n'iterambere rizoboneka. Yes. Ndagushimiye cyane Johnny. Uri umugabo w'intwari. Thank you. Dan, ikagende hanze gato nshangaruka. Sorry. Wait. Ben? Sorry. What does that mean? Hari ikintu uyu uramuzi? Dan, sorry God. Numva ntameze neza. Hano hantu No. harashushe cyane. Calm down. Ben, Dan. she's my future wife. Next week, we're gonna move to US. Uyu niwe wambwiye. Yes. A beautiful one, a beautiful girl. Dan. Umenye ko uyu ari we mugore wanjye. What? Niwe mugore wanjye. She's your wife? Yes. No. I don't think so. Byaje. Za divorce byaje. Sinari nakubwiye ko ufise ibibazo.
Karibu. Wewe kuje n'inzinga n'ibiki? Sheri. Ibiki? Sheri ukuri narakoze amakosa. Papa ntabwo ufise. Ni ukuri mbabarira. No. Please. Reka reka. Sheri ibuka ko twaryamye hamwe. No. None ibyo wasabye sinabikoze. Ibuka sheri we twaciye. Wararose mu diaspora. Ukuri genda je numva usaba divorce na yani ibindi. Sheri. Ubu kandi ndanezerewe kuba jenyine. Sheri kwa. Ndabinezerewe mbabarira mbabarira. Basi ndagusaba. Ndimusibire No. ndagusabye. No. Ndagusabye ntuvuge. Sheri sifisa. Urazi nanjye sinakuvurutse kandi ndagusabye mbabarira. Zo gusengera bizogenda neza. Sheri ntahandi sinogenda. Sohora ibintu byawe ugende. Sohora ibintu byawe. Tanga amahoro nawe naraguhaye amahoro. Sibyo? No. Kandi ntuzwe no kunkora. Ntuzwe no kunkora. No. Ah. wagize ibibazo nyabaki mvuye kugura umusheri wawe bigenze gute Linda ivyanje ni imyaku gusa. Reka twinjire mu nzu ndabikubwira. bimbwirire ngaha nta myaka nkeneye kumbwirira mu nzu yanje ani jewe ndakubwiza ukuri nta myaka nkeneye kumbwirira mu nzu yanje manzi umbwirire imyaka ngaha hama tuyisige ngaha hanze twinjire mu nzu twenyene turi babiri Linda ni wowe mugenzi fisi. Sibyo? Nta kintu na kimwe ciwanje utazi. Dani uramuzi. Kabo wanje uramuzi. Ibyabaye byose urabizi. Kina Dani vyaraheze. nkabibona ikijuju gusa utangurwa kujya kurongorwa n'imbwa y'umugabo hama uronse uyundi ugiye witwaye y'ubujuju bwawe kuko ubajya wifasha kuko igihe mwaje kuryoherwa ntiwampamagaye kuva danaza nta munsi n'umwe wigeze umpamagara ngo tujye gusangira naguma mbona amasitatu posting kuva uvana n'umugabo ntiwigeze usubira kujya kumwe badakubwiza ukuri baga wifashe subira mu rugo iwawe Linda nawe. subira mu rugo iwawe umugabo wawe aragukunda ni warose umugabo agukunda kw'inosi nta wundi muntu afise umugabo agukunda subira mu rugo rwawe Umugabo yanyirukanye yase kunyakira. Nje he. urubavu rwawe rurakwirukanye hama je ndagusige mvira mu rugo n'ingoga nifitiye mape ziwanje nyinshi mba nazishize kuri orere mba nazipanze mape ya mbere mape ya kabiri mape ya gatatu mape ya kane gushika kwa Mungu mba nifite gahunda ziwanje uje gushiramo stress tori byawe nta muntu ntazomara imisagirira ko ngo narabeshe Sigaranye wenyine. duga ku gatumba twamanutse tuje kwiga ntitwaje kurongorwa n'abagabo subirayo ego sha warabonye aho gwitaha vaniraho kuri warantaye uragenda wari kurinda tukarongorerwa niho kandi jewe ngaha ushaka ndagusohora hari igihe bakora Linda basi nimbiriza basi. Basi manye ndaro y'ukwezi kumwe. n'isaha imwe apani ukwezi isaha imwe sisho n'iminota ibiri n'iminota umwe ko dasinda guhanda hejuru imisago ritanu be wagiye ndaharura umvireho umvire wagiye ubujumbura ujya kumaraya uyigira umuntu ugiye mu bagabo jewe ego kwera genda mwarira umwanda mwariraho umwanda ngomba nkubure cyangwa nkubure genda ni ngomba gukubura ndafise abashitsi
umushitsi sishaka umwaku ntunyandukize kwaho kandi